akenshi ndashobora kuba ndi mw'ibarabara Mm. nkumva indirimbo iraje muri jewe nkumva ndiko Mm. ndayiririmba canke ndi mu nzu canke ndavyutse nkumva nyene inspiration nkumva indirimbo nyene iguma ingarukamwo Mm. ca mfata ntari hafi ya stilo ca nirikodinga amajwi Mm. mu gihe mba numva nyene ari indirimbo kuko hari indirimbo nyinshi numva mugabo nkumva umengo zigarukira aho hari n'izindi rero mba numva nyene zitagarukira ngaho je mu kwandika indirimbo sinicara hasi nkongera nkompoze kuko niyo ndabigerageje biranga intego mfise intego nini cane igera kure nuko ikintu namasaba Imana kandi n'ubu ngisengera igihe cose nzoba ndiko ndaririmba haba muri eglise haba ku materrain haba he ndetse n'umuntu azokorera indirimbo yanje kuri televiziyo agwaye akire ari umuntu yari afise ibibazo yumve kurema muri we umuntu yari yumva arushe yumve kuruhuka ibisigaye bizokurikira mu nyuma wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye vya bihe oh. Hello bakunzi ba Wagos TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nuko mucumvije mucya mumenya ko ari Dida Kim kuri mikro ya mbere nkuko mubibona uno munsi twagenderewe n'umutumire adasanzwe nkuko mubibona imbere ya kamera sifise byinshi cyane no vuga sifise amajambo menshi no babwira ariko reka tumwakire anatwidondore kugira ngo abakunzi ba Wagos TV mushobore kuba mumumenya turakwakira ubwo bwa Wagos TV. Murakoze cyane. Murabereho. Murakoze. Abakunzi ba Wagos TV barifuza kumenya umuntu ko turaganira wariwe asanzwe akora iki? Ni Daniela Koze muri mzo gospel ndubatse. Ego. Urugendo rwagenze gute mwabonye gute kugira ngo mushobore kuba mushika hano? Ni byari byoroshe. Niki kintu cyabagoye? Kwiyunguruza biragoye. Batubwiye witwa Daniela Koze n'umwe baririmbyi ubona yuko ariko arakora indirimbo yakoze indirimbo nziza cyane kandi indirimbo zakunzwe cyane uriyumva gute kuba wicaranye natwe muri uno mwanya? Numva meze sawa numva meze neza. Dani niki kintu cyaguteye kuririmba indirimbo mimbazamana za gospel? Nabyisanzemwo nakuze nisanga ndirimba mugabo namanye inyota kumva yuko nzohava ndirimba ivyumvuga n'abantu nuvuga gute ibintu abantu bazumva batandukanye donc ku rwego international byamye bindimwe kuva nkiri umwana mutoya so rero biko birambako ni ibintu byamye bimbamwe kuva kera. Watanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba nkiri muri Sunday school ariko kugira ngo ndirimbe indirimbo zija kuri YouTube natanguye 2018 ico gihe nakoze indirimbo biranka kwisohoka kuko ntivyakunze nyene bivanye n'uburyo buke nari mfise ariko 2021 Imana iramfasha impuza n'abantu banshigikira Imana yampuje n'uwitwa Sandi Nduwimana yaje asanga afise igikorwa nafise indirimbo imaze umwaka kuri YouTube ari audio mugabo ico gihe ranshigikira mfata amaboko ankorera video n'izindi ndirimbo zikurikira rero ndamushimira cyane. Imbere wigeze kuririmba indirimbo zisanzwe ushatse kuvuga gute? Indirimbo ziri simple imbere yo kutangura kuririmba kwanza gospel? Nje ndirimba gospel. Nize ntambamye uri kurahora nazo muri gospel? Intambamye ntizibura kubera ko umuntu arashobora gutegura ibi mugabo ugasanga sivyo bibaye uburyo bukabura kuko hari igihe nka plan fise plan ndende ndiko ndategura muri no minsi rero bisaba uburyo bwinshi rero izo ni zimwe mu ntambamye duhura nazo cyangwa ugasanga hari abantu bakwemereye kugushigikira ariko bakaguta mu nzira ukabarotera ukababura canke bakavyibagira canke bakakwirengagiza. Okay, Dani indirimbo yawe ya mbere ni iyihe kandi yayobowe niki? Sinzi ko ushatse kuvuga yatanguye kuja kuri YouTube. Yo watanguye gukora. Ni indirimbo yitwa Wamenye kunezereza. Niyo ndirimbo ya mbere watanguye gukora.
eske nk'abantu bagukurikirana bayakiriye gute byagenze gute abantu bayakiriye neza kuko hari n'intahe zimwe zimwe nagenda wumva ya okay dushaka kumenya Dani umubano wawe n'Imana ugira uruhara rungana gute mu muziki ukora Imana ni ya mbere Imana ni ya mbere kandi ni nayo herezo ya byose donc iri hose nta gice na kimwe itarimo Dani wigeze wumva ko indirimbo zawe zigeze zigira uruhara rukomeye mu buzima bw'abantu kubo duhura nabo barabimbwira harabo Imana ifasha zikabakorako eko Dani nikiye kintu wubahira kuririmba bifise akahe gaciro kuririmba bifise agaciro kadasanzwe kubera ko minyibutsa mwijuru nta kindi gikorwa tuzokora no kuririmba gusa niyo mpamvu ndabiha agaciro kandi biri mu bintu iyo ndiko ndabikora mba numva ndi mu kibanza canje nkwiye kubamwo gusumba ikindi kintu cose niyo mpamvu ndabiha agaciro ndetse niyo mbonye umuntu acinege mu bijanye no kuririmba ndamuraba nkarengana kuko naco bingira uko ndazi ico ndiko ndakora ariko tugira ko tunavuga kwanza pardon burya rero twakujaniranije twashoboye kuba twihuta kuvuga byinshi ariko hari ibintu byinshi tutashobora kumenya kuri Dani eske hari akantu nabonye ku kuboko kwa Dani ntashoboye kuba ntahura neza cyane ariko turifuza kumenya eske Dani yo wayubatse nabivuze muri presentation navuze tubatse sure yego abana babiri bangana Dani umunsi wa mbere winjira muri studio vyari bimeze gute umunsi wa mbere ninjira muri studio ntibyari byoroshe na depayse nyene cyo gihe ko nibwari ma 2015 tujana n'aba grand frère banje twakorana ja gufata baking rero nari depayse mugabo ku ndirimbo yanje ya mbere natanguye gukora ninjiza amajwi indirimbo yanje ya mbere nakoranye n'umugabo wanje ico gihe twari bwakundane ni twari tuzi ko bizogenda imbere rero naramutinya ukuntu ariko yari umuntu afite umutima mwiza afite umutima uciye bugufi yaragerageje kunyegereza aranyereka ko nyine birashoboka ikintu cyose umuntu akoze agerageje birashoboka malheureusement iyo ndirimbo ntiyasohotse Dani nikiye kintu wubahiriza mu kuririmba kwawe ngo kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu neza ikintu nubahiriza nuko ndabikora mu rupfasoni kandi kubahiriza ndabiha agaciro urabiha agaciro mu buhe buryo haba mu nyambaro mu nyifato Dani ngira ko ndakubaza kuko nakubajije ko umunsi wa mbere njya muri studio watubwiye byinshi ariko ndifuza kumenya Dani mu gukora indirimbo ukora gute indirimbo yawe uhera kuki amajambo isengesho canke inspiration akenshi ndashobora kuba ndi mwibarabara umva indirimbo iraje muri jewe nkumva ndiko ndayiririmba canke ndi mu nzu canke ndavyutse nkumva nyene inspiration nkumva indirimbo nyene iguma ingarukamwe camfata ntari hafi ya stilo ca ni recording amajwi mu gihe mba numva nyene ari indirimbo kuko hari indirimbo nyinshi numva mugabo nkumva umengo zigarukira hari n'izindi rero barumva nyene zitagarukira ngaho je mu kwandika indirimbo sinicara hasi ngongera nkompoze ko niyo ndabigerageje biranga rero mba numva ni ibintu binzamwo ama nkabyandika mu nyuma indirimbo zawe zikorwa n'uyuhe mu producer uyu munsi ziko zirakorwa na Enos the Amazing akora muri Band Boy akaba ari umugabo wanje okay Dani ufise album zingahe ziri muri project yawe nta album ndakora ego ufise iyihe ntego mu kuririmba kwawe intego mfise intego nini cyane igera kure nuko ikintu namasaba Imana kandi n'ubu ngisengera igihe cyose nzoba ndiko ndaririmba haba muri eglise haba ku materrain haba he ndetse n'umuntu azokorera indirimbo yanje kuri television agwaye akire ari umuntu yarafise ibibazo yumve kurema muri we umuntu yari yumva arushe yumve kuruhuka ibisigaye bizokurikira mu nyuma yarakoze cyane Dani ngira ko ndakubaza akandi kabazo kavuga kuno nigihe nama wogira abajene wabifuza
kuba mu buzima bwa gospel? abifuza kuza muri gospel nibaza ko nta mbibe zihari gusa bazanane urupfasoni parce que hariho benshi bariko barabititura ugasanga bamwe batanguye muri gospel baratanguye bararirimbye n'ibyo baraje mugabo kuko babonye kuko muri gospel yajya hariho ahantu hari akadogo utari umuntu wahamagawe n'Imana by'ukuri ugasubira inyuma rero baje bakenyeye kuko uje uri uko nyene wisanga wasubiye inyuma benshi twababonye batangura bari muri gospel ariko bikarangira basubiye inyuma ugasanga bageze mu ndirimbo z'isi rero baje bakenyeye bazi ico baje gukora. Umaze imyaka ingahe waratanguye gospel? Jewe gospel kwiririmba kugira ngo aho natangurira ku ma réseaux sociaux ni 2020. Ego. No watanguye gushobora kuririmba? Ya niyo natanguye kuririmba basi babiri canke batatu batangura kumenya gutyo. Nikihe kintu wumva ko gospel yoba yarakumariye mu buzima bwawe? Yarakimariye kinini cyane ko yampaye abantu yampaye umuryango donc n'uyu munsi urugo mfise narukwiye kuba nari umuririmbyi wa gospel kuko twahuriye muri ivyo bikorwa nyene rero ndabishima Imana kandi vyampaye ijambo ahantu ntoshobora kugira ijambo. Dani, iyo utaba umuririmbyi wa gospel uba ukora iki ubu? Shani baza ko atakindi kintu mbashoboye gukora uretse kuririmba nivyo bintu niyumvamwo ibisigaye n'ubuzi busanzwe kujya kuntu umuntu akora aje kurondera amafaranga. Hari ikintu c'akamaro wifuza gusangiza abariko barakurikirana kino kiganiro? Sinziko. My God. Bandang. Wakazi. Chemez. Ngo muyifuke ni intebe. Tubandanize ko cyangwa wahagaritse. Ewe umujyana. Azabikata. Okay, Dani turifuza kumenya hari ikintu cy'akamaro woba wifuza gusangiza abariko barakurikirana kino kiganiro? Okay, ikintu c'akamaro nibasangiza nuko mfise ibikorwa byinshi ndiko ndategura imbere. Turakeneye support z'abantu zitandukanye, turakeneye amasengesho, kandi turakeneye ko babikurikirana ibikorwa byacu babe baritegura. Bamwe bari bakunda kuvuga ngo barye umunyu, rero babe baritegura vuba cyane bagiye kubona ibitandukanye. Dani, twego turaganira kuri CJ yo kuririmba, watubwiye kuri umuririmbyi. Yes, twabyumvise ariko nuvuga ko hari akandi kabanga washatse kuduhisha kuko je usanzwe nzi neza yuko usanzwe uri n'umukinyi wa film. Ako kantu nako kavuze kwihiga Dani? Gukina film n'akazi. Rero biratandukanye no kuririmba. Kuririmba n'ibintu basi n'ibintu nafise ukuntu bisobanura biratandukanye no gukina film. Donc ni wabimbajije nariko nabivuze. Ariko nakwaje ati akazi ukora wagaje uvuga ati sanze ndirimba gospel nkaba n'umukinyi wa film. Nakibagiye kwameruka gukina kera. Kuvuze yuko gukina film ari akazi hama gospel nayo sakazi? Kurande rumwe n'akazi kurundi ruhande sakazi. Why mu buhe buryo? Ndiko nkorera Imana ariko kandi ugira umbaza ibintu bitane. None muri gospel nta gahembo uri kuraronderamwo. Eske none bimeze gute? Ntiharagira aho novuga ngo biri imbere y'akazi uyu munsi. Sindagera kuri iyo etape ariko Bibiliya irambwira ngo ikintu cyose dukorera Imana dufise 100% mw'isi na 100% mw'ijuru. Rero igihe kizogera nanje ntangure kwamura ivyamwa vyo kuririmba. Ninde muririmbyi hano mu Burundi wiyinspira ko mu kuririmba gospel? Nabaririmbyi benshi tu. Dushaka tubwiremwo umwe gusa. Umwe? Ya. Ndakunda Fofo mutambukanyi wa Masezerano. Ndakunda aranyinspira gose, ndamukunda ukuntu avyitwaramwo. Ari umumama benshi bakunda kuvuga ngo iyo umuntu yubatse yahora aririmba aca biheba ariko yambere akarorero keza urumva sinzi ndamukunda cyane. Kwere ko utavuze ya Vera kora ko muri no misi mu Burundi ni bari hiti cyane? Niwambajije umuntu ari hiti
Alvin ndamukunda cyane ariko aravyitwaramwo neza kandi ariko araduserukira les sexes féminins ariko araduserukira cyane Imana imukomeze gose. Dani twifuza ko tugusaba akantu gatoyi nimba koko atari banga dufashe uduhe cyangwa se nimba tutwa tukugoye tufashe uduhe akapera gatoyi kuko ufise indirimbo zanyoheye jewe niyo ndi muhira kenshi numviza indirimbo ziwawe. Umbere ngere bagire hambe. Oya sikubesha. Ngira indirimbo yanjute. Fise. Indirimbo yawe nzi ni indirimbo yitwa narakugabiwe. Okay, iyo niyo bakunda zizi. Rero fise sister wanje ko indirimbo zawe cyane gose. Dushaka kuduhe basi akapera gatoyi gusa gatoyi basi. Okay, mu ndirimbo zanje. Yeah. Wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye vya bihe wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye vya bihe aho kera mu gushinga intahe nisunga ibitangaza wakoreye abandi ariko uyu munsi ndashinga intahe kuvyo wankoreye. Yo. Wakoze wakoze mwaje tumukomera amashi basi Daniel. Yes. Dani vraiment ufise ijwi ryiza urazi kuririmba vraiment. Manishim. Ukora travail hehe? Ufise ama vibration ameze bien afise inguvu nyinshi cyane. Ubikora mu buhe buryo ntoba uri muri babandi mu kugira ngo baje kuririmba barinda kunywa magi kugira ngo bagire ijwi rigororotse bimeze gute? Ibyo byaranananiye vraiment jewe n'ama travail ndi n'ikinepe ngira ni impamvu narabimenya gose. Vuga ko wowe nturi muri bamwe bakoresha navuga ko amagi biki vuga ko wowe ni ijwi ryawe ndemana wewe unyurigira ibisi. Jewe narabonye cyangwa se muri ndimo kuja kuririmba arinze kunywa amustel. Bon ngira biravana n'abantu jewe navyo nokuvura nabyo navyo noshobora abantu bameze nkuko wowe nikiye kintu wumva ko bubahanura ntaco mfite cyo kubahanura kwera umuntu wese nakora ibyo yiyumvamo ibimworoheye bari byo akora. Dani ni wowe muririmbyi mwifuza kuzokora na collab mu Burundi? Umuririmbyi wese yo nkundira gusa abaririmbyi benshi nifuza ko dukorana biri mu byo ndiko ndategura mu byo bibona ibyo bari surprise. Dani nk'ubu dufate ndakurondera ati Dani ngo dukorane filme wote n'akazi noza. Urakoze cyane Dani tugushimire cyane. Nanje ndabashimiye. Nizere ko n'undi munsi nitwakenera muzotwitaba cyane gose ariko kandi mutubabarire twabanyoteje twabashize ahantu nyene kuzuba ariko ndazi ko ibintu bizogenda neza. It's okay. Namaro menshi. Okay, namwe murakoze cyane kandi muhezagirwe. Merci. Nongera nshimira abakunzi bacu ba Wagos TV mvuga ngo mugira mu bamwubaho nongera mvuga ngo mutubabarire cyane murazi yuko ivyuma bidasezerana murazi yuko icyuma cyakozwe n'umuzungu si cyakindi uvuga ngo kiguma kimeze neza mutubabarire rero ivyuma byacu vyagoranye gato ariko ndizera ko iyindi misi iri imbere cyangwa se mu misi zoza ibintu bizaba bimeze neza ngira ko ndababwira ngo mwarahezaga ariko ndayibutsa gukora subscribe kugira ngo dushirize kuba ibintu bimeze neza reka mvuge ngo mwarahezagiwe cyane bye bye.